Mumama uri kuranyumviriza nashaka ndakubwire ko ushoboye kubikora. Mwigeme uri kuranyumviriza nashaka nkubwire ko ushoboye kubikora. Urashobora guhindura amateka yo mu rugo rwawe. Urashobora gushigikira umugabo wawe. Imana ishimwe cyane. Nagomba kubwire ko ushoboye kubikora. Ariko unyumvirize neza mama muri kurankurikira. Ndiko mvuga ngo ushoboye kubikora. Ariko nimba ushoboye kubikora ntibisigura ko usubira mu kibanza cy'umugabo. Twumvikane. Haleluya. Nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina ni Pastor Niyukuri Esperance. Kaze mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo ry'Imana mushikirizwa na televiziyo Tanganyika. Mwagiteguriwe n'ishengero Shalom Temple. Yesu rero abahezagire cyane abariko bankurikirana. Imana ibahezagire cyane. Rero nagomba twongere kandi tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mu nkundire nkuko nama ndabigenza, mu nkundire dusenge. Twiragize Imana kugira ngo tuganire twumvishe Imana dushaka ko uhoraho twongeye kuguhamagara wongere utubere umwigisha mpwemu yera udusigurire utwigishe ugiye kumva wese ijambo ry'Imana mwamire mufashe rigiyeho rimuvage nawe rimushikanye. Urakoze ugiye kuduhezagira, urakoze mpwemu yera ugiye kutwigisha, ndetse urakoze ku ijambo ryawe rigiye kudukorera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka rero twisunge ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza igice cya 4 ku murongo w'8 n'uw'9. Turasoma rero mu Bacamanza igice cya 4, turasoma ngaha ku murongo waho w'8 n'uw'9. Dusome mu izina rya Yesu. Baraki aramwishura ati nitwajana nawe nzogenda, ariko tutajanye sinzogenda. Ku murongo w'9 aramwishura ati nuko tuzojana, yamara rero urwo rugendo uzogenda ntiruzotuma ushigwa hejuru, kuko uhoraho agiye kuzogabura Sisera mu maboko y'umugore. Nuko Debora ava hasi ajana na Baraki i Kadeshi. Amen. Yesu nashimwe. Icyo ngomba ko tuganira dukura muri iri jambo ry'Imana ni giki. Nashaka umukobwa cyangwa umumama ari karanyumviriza wumva icyo mwemera hize ku mutima bwira ndakubarira. Nashaka ndakubwire ko ushoboye. Ijambo rye rivuga ngo turashoboye. Mukobwa wanje urashoboye kubikora. Niryo jambo ngomba tuganire. Mukobwa wanje urashoboye kubikora. Mumama uri kuranyumviriza nashaka ndakubwire ko ushoboye kubikora. Mwigeme uri kuranyumviriza nashaka nkubwire ko ushoboye kubikora. Reka twisunge iri jambo ry'Imana dusomye mu Bacamanza igice cyaho cya 4 ku murongo waho w'8 n'icenda. Iyo nkuru turashobora kuyisema. Hari gihe umwami, ico gihe Abisirayeli bariko baragenda mu nzira itanezera Imana, kandi Imana yari yarabagoboye mu minwe y'umwami Sisera imyaka 20. Mwumve neza, abaganza. Kandi ico gihe hatwara Baraki, niwe yaganza, niwe yari arongora abo bantu. Ariko umucamanza ijambo ritubwira ko yari umugore Debora, kandi Debora yari n'umuvugishwa n'Imana. Mukobwa wanje urashoboye kubikora. Imana nihabwe icubahiro. Ubwo rero Debora yari umucamanza, kandi ijambo ritubwiye ngo yari n'umuvugishwa n'Imana. Haleluya. Hama rero ijambo ry'Imana rimuzako riramubwira ati yewe mukobwa wanje Debora, igihe mumaze muri mu buja, igihe mumaze muri musi y'ukuboko kwa Sisera kiramaze, nje kubatabara. Genda ubwira umwami, genda ubwira Baraki ahagurukana ingabo. Haleluya. Agende atabare, agwane, nzobana nawe. Imana tugirire neza. Ijambo ryambwiye ngo Baraki amaze kuvyumva arabwira Debora ati umva rero Debora, icyo uvuze ntacyo no kwanka, ariko udahagurutse ngo ujane natwe sinzogenda, ariko ni wahaguruka ukajana natwe nzogukurikira, kandi nzokora ico mpwemu yera avuze. Hama Debora aramubwira ati okay, nta kibazo, tujane, tuzojana, ariko umenye ko iyo nsinzi itagiye kukwitirirwa, izoca yitirirwa umugore, kuko ari jewe nzobagize gute nishe Sisera. Abagore turashoboye. Haleluya. Abigeme turashoboye. Hari gihe umuntu Imana imuhezagiza abana, ikamuha abana akabyara abigeme ukamenga ntiyavyaye, ariko rashaka ndakubwire ko abakobwa nabo ari umugisha ku muryango, abakobwa ari umugisha ku gihugu. Haleluya.
haleluya. Nkuko Debora yabaye umugisha muri ico gihe agahaguruka agatabara mu gihe abagabo bari batinye, mu gihe abagabo bari bahundagaye, ariko we warahaguruka aja imbere n'ingabo, haleluya, aragenda aratabara ubwoko bw'Abisirayeli. Igihugu cyongera kubamwe amahoro, igihugu cyongera kubamwo business isubira kugenda neza, umutekano ugenda neza, abantu baratekanirwa kubera nde? Umugore Debora, haleluya. Nico gituma nagomba ndakubwire nti urashoboye kubikora wa mumama uri kuranyumviriza, urashoboye kubikora wa mwigeme uri kuranyumviriza. Izera ijambo ry'Imana, izera ijambo ry'Imana, urashoboye kubikora. Urashoboye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, urashoboye guhindura amateka mu muryango wanyu, urashoboye guhindura amateka y'abagukikuje. Ubuzima bwawe urashobora kuba ubw'agaciro mu muryango aho uvuka hose. Imana itugirire neza. Ewe mumama uri kuranyumviriza, urashobora kubikora. Urashobora guhindura amateka yo mu rugo rwawe, urashobora gushigikira umugabo wawe. Imana ishimwe cyane. Nagomba kubwire ko ushoboye kubikora, ariko unyumvirize neza mama muri kurankurikira. Ndiko mvuga ngo ushoboye kubikora, ariko nimba ushoboye kubikora ntibisigura ko usubira mu kibanza cy'umugabo. Twumvikane abariko baranyumviriza, haleluya. Urashoboye kubikora, urashoboye guhindura amateka, urashoboye gutuma urugo rugenda, urashoboye gusuma, urashoboye kugura itongo nkuko mu Migani 31 habivuga ngo agura itongo ryiwe akarizana mu muryango kikaba icubahiro cy'umugabo, Imana ihabwa icubahiro. Ushoboye kubikora, ushoboye gutabara, ushoboye gutuma urugo rwawe rugenda neza, ushoboye gutuma couple yawe igenda neza, ushoboye gutuma igihugu cyawe kigenda neza. Urashoboye kubikora, ariko nashaka ndagukebura akantu kamwe. Ntibisigura ko uca usubira mu kibanza cy'umugabo. Umugabo aguma ari umugabo, Imana idutabare. Nashaka ngiye ko nkebura rero abamama Imana yashoboje kubikora. Nimba ubona uri kurabikora, ukabona uri kurateza imbere umuryango, uri kurazana amafaranga, uri kurakora business gacamwo, uriko urazana umusaruro mu muryango, uri kurarihira abana ishure, uri kurakora bijya na bijya, umugabo wawe ari ngaho, Imana ihabwa icubahiro. Wahagurutse uri kurafasha nk'umufasha, uri kurakompleta, uri kuratuma icubahiro, uri kuratuma urugo rwawe rurindwa. Ariko twumvikane, ntiwasubiye kuba umugabo. Uko wabikora kose ntuzoba umugabo. Umugabo yamara umugabo, umugabo yamara umutwe w'urugo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abagore bacira bugufi abagabo babo mu kubumvira no kubashigikira no mu kububaha bakabubahisha. Rero nico gituma nimba Imana iri kiragushoboza kubikora abo Imana yashoboje, nashaka ndagukebura ndakubwira ngo ubandanye guca bugufi munsi y'uburongozi bw'umutware wawe. Imana ihabwa icubahiro. Ariko rero ndaguteye intege, ubandanye kubikora, ubandanye kurondera, ubandanye guhindura amateka. Imana iri kumwe nawe kuko urashoboye kubikora. Ngomba ntera intege abacitse intege, bariko barabisha amaso hirya no hino, bavuga ngo tubigenza gute, baguma bahanze amaso abantu, bahanze amaso abatware babo. Nashaka ndakubwira turashoboye kubikora. Haguruka mu nkomezisha, haguruka usenge wizigira ijambo, haguruka winjire muri business, haguruka winjire mu rudandazwa, haguruka winjire, genda ukora igishoferi, jya mu kimaso. Urashoboye kubikora, haleluya. Genda ubake, genda ubikore, ntacyo utokora na kimwe. Genda ufata kamera uje gukamera, haleluya. Nabyo birakunda, urashoboye kubikora ukazana umusaruro, Imana ikabiguhezagiriramwe. Reka kurera amaboko, Imana ishobora kuguhezagira. Rero va hasi utabare, va hasi ugwana n'ishaka nkuko Debora yagwananye ishaka. Ugwanira urugo rwawe, ugwanira abana bawe, ububahishe, ugwanira umutware wawe, urinde umutware wawe. Imana ihabwe icubahiro. Urakoze kuri korora uri kurankurikira, ugiye kuva hasi. Mwabigeme haguruka, haguruka mukore, haguruka muri umugisha ku miryango yanyu, muri umugisha ku gihugu. Hari igihugu kibiteze, hari abavyeyi babiteze. Haguruka, haguruka ukore, ukoresha amaboko yawe. Haguruka wige, wigushizemwe umwete, umenye ko ushoboye kubikora. Urashoboye guteza imbere, urashoboye kuzana impinduka, urashoboye kuba indongozi nziza, urashoboye kuba umuntu ahindura amateka, urashoboye kuzana ubuginga aho butari. Rero nashaka ndagutera intege ndakubwira ko ushoboye kubikora. Nimba Debora yarabayeho yatubereye akarorero, Imana ishimwe. Bariho benshi bo tubera akarorero mu ijambo ry'Imana. Esther yarashoboye kubikora, yarahinduye ubwoko aratabara abayuda, yarashoboye kubikora. Nawe haguruka ubikore, Yesu abe kumwe nawe. Ico ndagusaba gusa mu mama uri kuranyumviriza, ni Imana yaguhezagira, niyo watera intambuko mu kubikora neza,
ntibizokubaho icubahiro Imana yashize ku mugabo. Umenye ko ari umutwe w'urugo, umenye ko umugabo ari uwo kubaha, umenye ko umugabo hari inshingano, hari icyo Imana yamugize kuri wewe, ugomba kumukira bugufi no kumwubaha muri ivyo bintu byose uriko urakora. Ivyo navyo binezera Imana. Rero gutera imbere kwawe, gushobora kwawe ntibitume ucumura ku ijambo ry'Imana. Ubandanye kugendera mu ijambo ry'Imana, mugu ubandanye kuja imbere. Ndaguteye intege, nawe wari wicaye utari bwatangure guhaguruka. Haguruka ukore, kuko urashoboye kubikora. Imana iri kumwe nawe. Haguruka urwanana ishaka, haguruka urwanana umwete, vyose bizogenda neza. Hama Imana ibahezagire cyane. Mva no kusengana nawe kugira ngo Imana igushoboze wewe ucikengera, kivuga ati ndi umugore canke ndi umukobwa, ntaho nova, ntaho noshika, ntaco noshobora. Nashaka Imana yongere guhubura amaso ubone ko ushoboye kubikora. Imana nihabwe icubahiro. Ntarasenga nashaka ntera kamo abarongozi b'amashengero, nimubareka abadame bakore, kuko barashoboye kubikora. Ukabona intwari, ukabona umuhizi, ukabibona, ukabona izo mbuto zishigikire. Mubareke bakore ko barashoboye kubikora nkuko Debora yabikoze. Haba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aba mama barashoboye kubikora. Mubashigikire, mubafate ukuboko kuko barashoboye kubikora. Hanyuma umwana w'umwigeme ntagakumigwe, ahabwe druwaco kimwe n'umuhungu. Hari umuco wacu mu Burundi uvuga ko umuntu samura ko akomba kuba umuhungu. Egome baraba basamuragwa, mugasanga abakobwa niba bari bashoboye kurusha abahungu. Uwo n'umugenzo w'igihugu cyacu, ariko abakobwa barashobora kubikora neza. Rero muhe uwo mwanya, umwanya uwo mukobwa wawe, umwanya uwo mukobwa wawe arashoboye kubikora. Mwigishe, mushigikire, shigikira uwo mudame wawe arashoboye kubikora. Mufashe, mufata ukuboko, azogera kure kandi azozamura umuryango. Murakoze rero munkundire dusengane Imana namwebwe muri ko muranyumviriza. Uhoraho ndagushima kuri aba bantu bose banteze amatwi muri kiganiro cy'ubushobozi bw'ijambo. Ndasenga Mwami ngo umumama wese ari karanyumviriza, umwigeme wese ari karanyumviriza, yongere gusubiramwe intege mu izina rya Yesu. Umuhagurutse Mana akore, ahagarare agukorere. Aba wahamagaye mu mpano zitandukanye Mwami bagukorere. Mwami wanje Yesu, batera intege mu izina rya Yesu. Ndakuraho intamba mwizo zose ziriko zirazibira uyu mumama gukora. Mwami mwiza, ndatera hasi impwemu mbi yo kwisuzugura mu izina rya Yesu. Ifata abamama n'abigeme. Mwami wanje Yesu, ndasenga mu izina rya Yesu ngo ubarememwe umutima wo guhaguruka no gukora no gukorana ishaka. Uzobukoze Mwami, ubagirire neza. Ndasenga kuri mama ari karanyumviriza mu rugo rwiwe. Mwami ngo umushoboze guhaguruka, abikore, atabare, afashe. Yo Mwami mwiza, akomplete, yuzuze mu izina rya Yesu Kristo. Ashigikira umutware wiwe. Mwami mwiza, abakaroro keza ku bana biwe n'umuryango wiwe. Urakoze nyakubahwa Imana. Ndasengera wamaze guhezagira Mana, ndasenga wamaze guhagurutsa mu izina rya Yesu. Ngubaho ubushobozi bwo kubandanya baguma mu kibanza cyabo cy'abamama, cyo gucira bugufi abatware babo, cyo kumvira abatware babo. Mwami uzobukoze mbere no kububahisha, uzobukoze Uhoraho. Ndagushima rero ko ijambo ryawe rifise ububasha. Ndagushima ko ijambo ryawe hari icyo rigiye gukora no guhindura. Ndagushima ko ijambo ryawe rihinduye. Ndagushima ko ijambo ryawe riteye ivyizigiro. Ndagushima ko ijambo ryawe rishoboje uyu mumama n'uyu mwigeme yankurikiranye. Urakoze Yesu Kristo kubagiye kushobora kubikora. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kuri umwizigirwa Mana, uhezagira ijambo ryawe, uhezagira abaryumvise, ribagirira umusaruro, babone Mwami ubushobozi buzaranye mu ijambo ryawe. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze mu izina ry'uwitanze Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.